Ndabaramutsa abashinga ntahe bapfasoni gwaruka mwese muriko muranyumviriza. Iyi nkuru ngiye gushikiriza ikaba iraba abantu bose, cane cane muri rusangi, abantu bose bamaze imyaka 5 canke 3 bivanye n'ukuntu baje muri Amerika, badafise ubwene gihugu, badafise citizenship nibo iraba. Mu kinyamakuru New York Times hakaba hasohotse amakuru avuga yuko leta ya Trump iriko iraraba ukuntu yokongereza amahera yo gusaba ubwene gihugu. Nukuvuga amahera bahora batanga ya application yo gusaba ubwene gihugu akaba azoyaduza incuro 80%. Nukuvuga kare abantu bahora bariha gushika kuri uyu munota abantu bariha 640, muga murumva azoca aja ku 1170. Nukuvuga yuko hazokongera ko hafi 500. Iyo nteguro ikaba izoja mu ngiro itariki imwe y'ukwezi kw'icumi. Rero tugerageje kuvuniranira akagohe nuko abantu bose bavyipfuza babona bakwije ifise n'amategeko bari bakwiye kwiyumvira bagasaba ubwo burenganzira bwabo hataragera mu kw'icumi, hatariyongera ko ayo 500 yose. Ikindi nuko hariho abantu batahora bariha ayo mahera ya application. Abo cane cane bagwiriyemwo nk'abantu baba basanzwe badafise amahera makeyi, binjiza amahera makeyi. Ni bamwe usangana food stamp, ukabasangana Medicaid, canke ugasanga bafise ibindi bibazo vy'ubutunzi. Abo leta yahora iborohereza ntibishure ayo mahera ya application yo gusaba. Mugabo ivyo byose bizovaho harimo n'iyindi migwi myinshi bahora bafasha kutishura ayo mafaranga, bazobikuraho, abantu bose bazokwishura cyo kimwe. Niyo nteguro iriko irategurwa. Bikaba biri mu kinyamakuru New York Times. Gusa abantu iyo ngingo itazoraba bazoza barumvira impuhwe, ni abantu bahuriye mu bo bita human trafficking na domestic violence. Nukuvuga n'abantu bagizwe ko ingaruka n'ubujakara bwo kudandazwa canke no guhohoterwa mu ngo zabo, bakaba bari ahantu bakingiwe. Nibo gusa iyo ngingo itazoraba. Mugabo ubu ntibazoraba ngo urakenye ngo canke umeze gute, uzotanga ayo nyene cyo kimwe n'abandi 1170 nkamwe iyo ngingo niyaja mu ngiro. Abantu benshi baranugwanugwa yuko ngo Trump yaba afise umugambi wo kugabanya abantu baronka ubwene gihugu kubera n'ubundi azi yuko batazomutora. Ivyo biravugwa. Hakaba n'abandi bavuga ngo yashatse guhana abantu bava mu bihugu bikenye kubera badashobora kuronka ubwo buryo bwo gusaba ubwene gihugu. Murazi ko tubusaba mu nzira nyinshi. Nivyo banuganoga. Rero ayo makuru yose nsohoye akaba ari muri ico kinyamakuru kiri ngaho hejuru nasohoye New York Times. Nk'umuntu arashobora gusoma akavyibonera, ariko ikigaragara coco nuko ari ikinyamakuru kirimo ibintu vyandiko vyinshi. Nagerageje guca ku masonga y'ingingo mbona zikomakomeye kandi zituraba. Ubwishaka yo gisoma kuko ni inkuru ishobora gutwara n'iminota 30 cyangwa isaha. Murakoze muhezagirwe. Abantu bose muza kumva iyo nkuru murabe ko hari cyo mwoyikoresha nimbwa mari mufise icyumviro cyo kuronka ubwene gihugu. Mugabo mukaba mukwije imyaka 5 canke 3 bivanye na stati yabazanye ngaha muri Amerika. Muhezagirwe.